Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Reka mu nkunde ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cya gatondo turigenekezo gindwi ukwezi no kwa gatandatu uno mwaka turi mu 2026 kanango nifuriza umunsi w'Imana mwiza kuba Kristo bose canke kubemera Kristo basenga kuri no munsi w'Imana. Nizera yuko mwaramutse impore ndetse abatari bake mwazinduye mitegura kugira ngo mushobore kuja gusenga nkuko bisanzwe. Nzindutse ndabazanira amakuru cyangwa ndabatangariza amakuru ariko aravuga ku mirongo y'urugamba aho tuza kuyagira hamwe amakuru y'umubabaro muri kino kiganiro cyane. Tuza kwibanda ku nkuru z'umubabaro dufise kuri no munsi, aho kuri no munsi tuza guhera ku nkuru y'umwe mu basikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF mu gisagara ca Goma yaraye yiyahuye kumva. Tuza kubabwira muri kino kiganiro biratangaje cyane kumva umusirikare yiyahuye canke yatoye umugozi akimanika. Murumva neza yuko aba ari ibintu biba biri grave cyane, ndetse turaza kubabwira icyatumye yiyahura ndetse n'imvano kizabitumye. Ubu ku ruhande rwa M23 barabivuga ko iki byose turaje tubabwire muri kino kiganiro cacu twabateguriye. Kizo kwega muri kino kiganiro mwari mumaze iminsi mike cyane mwumvise yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye kuri Antonio Rubio yari yashikije ko ingabo z'u Rwanda zigiye kuva mu gihugu ca Congo mu bitarenze ukwezi kwindwi hagati na hagati. Ariko amakuru tumaze kumenya neza zo kubabwira nuko igihugu cy'u Rwanda cyamaze gutera imigere kiravuga ati ntabwo tugiye kuva muri Congo kubera imvo izi canke ziriya. Tuzibabwira izo mvo muri rusange. Nyuma ndabasaba kubana natwe muri kino kiganiro kuva mu ntango kugira ngo mu mpera tubabwire situation zose ko biriko biragenda byose nuko bifishe n'amanyanga ariko arahabira, ndetse n'ivyo u Rwanda bwashoboye kuvuga ku bijanye n'ikugwa ry'abasikare babo mu gihugu ca Congo. Si ivyo gusa muri kino kiganiro turaza kuyaga kijanye na mission y'abasikare ba RDF hariya muri Mozambique. Mu minsi maze imisi ko murumva propaganda y'ububeshi ngo leta ngo ya Mozambique ngo yaje mu gihugu cy'u kugira ngo bavugurure ngo amasezerano y'abasikare ba Mozambique bari aprita abasikare b'u Rwanda bari muri Mozambique. Ariko ukuri kwavyo hose twamaze gukimenya, mbe tunabatangaza neza yuko leta ya Mozambique iriko irahiga abandi basirikare canke ikindi gihugu coza gusubirira abasikare ba RDF hariya muri Mozambique. Muzi neza yuko bagiye guhangana n'imitwe y'iterabwoba. Turaje tubabwire muri kino kiganiro cacu cyose. Muri kino kiganiro cacu kandi turaza kwisunga hariya, turaza kwinjira hariya mu Minembwe ni muri territoire ya Fizi, tubabwire isubira namwe ry'abasirikare batwigwaneho abasirikare ba M23 ndetse n'abasirikare ba Red Tabara. Aho amakuru tumaze kuronka nuko ku migwano yabaye ku munsi w'ejo yashoboye guhitana abatari bake ku ruhande rwa Red Tabara. Turaza kuno kubabwira uruhande Red Tabara iriko hagati ya M23 na twigwaneho, tubabwiye nabo muri twigwaneho bahasize ubuzima ndetse nabo muri M23 ibitigi twamaze kwa tubimenya tubifise ku meza y'ibiganiro muri kano kanya tugiye kuyaga. Ndabasabe kubana natwe uva ku ntango kugira ngo mu mpera making ashobora komeza ukora subscribe nyamutarabikora ubikore hama tubandanye tubana mu biganiro byacu. Kola like nyamutarabikora ndetse unaze muri commentaire utenge igitekerezo cyawe cyangwa iciyumviro hama tubandanye tubaha ibiganiro vyiza bigezweho atakibazo na kimwe. Imbere yuko twinjira mu biganiro cyacu nyezina ndabaramukije mwese aho muherereye hose, nariwe ndavuga mu mpande zine z'igizisi. Ariko ndanabibutsa neza yuko abasanzwe babafasha gusafirisha baja mu bihugu vya Dubai guhiga ubuzima barabikora cyane kandi kukabeyi gato cyane kandi mu mwanya muto cyane biraba bikunze cyane. Utegerezwa kubitura gusa biba birangiye kuja muri Dubai n'ahandi bazobabwira. Ariko mbere ko tuje mu kiganiro reka manze n'abashishirizemwo ivyo babafasha cyangwa ivyo babasaba kugira ngo basafirishe. Mwumve n'ingene bigenda muri kano ka video go short gatoyi kagiye gucamwo. Mumbabarire cyane mukumvirize hama twinjire neza neza 5 muri kino kiganiro cacu. Tunabibutsa neza yuko abamaze kutwitura bose kugira ngo tubasafirishe biciye muri ino shirahamwe canke muri uyu mufatanya bikorwa asanzwe babafasha, nta numwe arasubizwa inyuma canke nta numwe aragira ikibazo na kimwe, kandi abantu bose bashika bimeze neza ndetse bagashikira ku buzi ibintu byose bimeze neza. Karema ndabashishirizemo aga short video hama twinjire neza na neza ku mirongo y'urugamba. Mumbwire ati bwana Kodi the Black twamaze kwinjira na like, twamaze kwinjira na subscribe ndetse unanda gusaba kuraba kino kiganiro kugira kumera kugira ngo tubandanye tubabwira vyinshi babigezweho ku mirongo y'urugamba cyane cyane umutekano, politique, diplomasi mu karere k'ibiyaga binini. Ndavuga EAC ibihugu byose biri mu rabizi yuko twamandusha hirya no hino kugira dushobore kubabwira iba biriko biravugwa hirya no hino. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo
akabirya kacu tubafasha kuronka viza byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka viza byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numero 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Kazi kandi muri kino kiganiro cacu cuno musi w'Imana y'Ikerezo Gian twatangwe tubabwira cyane tubivuga yuko hari umusirikare wa M23 RDF yaraye yiyahuye mu gisagara ca Goma. Aya namakuru uvuga neza yuko yagiye aranyura canke yagiye araca kumbuga ngo ubumenyi zigiye zitandukanye zaba izo ngaha mu Burundi canke izo muri Kongo. Muzi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda tashoboye bivuga kubera ko baca bisanga muri mu bambe niko bivuga, ariko amakuru yamaze kuba dushikira ndetse ino nkuru nashoboye kubanza kwirika ku munsi w'ejo kuba ntari bwayironkera ivyemeza, ariko namaze kuba ndayironka yuko ari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda yaraye yiyahuriye muri Kongo kubera ingorane z'ubuzima. Twaje tubabwire igituma umusirikare w'u Rwanda yashoboye kwiyahura, kubera ko twamaze kuba tubitohoza neza ndetse nabo biri kumwe batari baki bashoboye gutanga témoignage y'ingene uwo musirikare ibibazo yarafise, ndetse bikaboneka neza yuko n'abatari bake baba bagiye kwiyahura canke bagahunga kwifadikanya n'inyeshamba za Paul Kagame canke bakareka kongozwa gukora ivyo batokoze na President Paul Kagame. Nkuko amakuru ava ahantu hatandukanye vyabereye mu gisagara ca Goma abivuga, umugwanyi umwe wo muri M23 RDF ivugwa ko yiyahuye kuri uyu wa gatandatu itariki 6 ruheshi n'umwaka turimo ni mu gisagara ca Goma. Ni mu gisagara ca Goma mu gace kazwi kw'izina rya Chez Aloxi, mu gace kitwa Chez Aloxi. Ayo makuru nyene avuga ko uwo mugwanyi yari afise ingorane zikomeye zijanye n'ubuzima bwiwe bwa misi yose, harimwo no kutaronka agashahara kiwe mu mezi menshi yari aheze. Uwo mwikomo ngo nico kimwe mu vyashize mu ngorane zikomeye imbere yuko urupfu rwiwe ruba. Ibi nibivugwa na bamwe mu bari basanzwe baba muri ivyo bice ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bisanzwe bikorera muri ako karere, ariko kugeza tuvugana muri M23 cyangwa muri coalition y'inyeshamba nta na kimwe barayivuga. Murumva neze ko umusirikare w'u Rwanda yarayiyahuye kubera ko bamaze imisi bateko barahabwa agashahara, batariko barahabwa buri kimwe, ndetse bigatuma n'imiryango yabo baba basize mu bihugu byabo ibaho nabi. Rero uwo musirikare yatewe n'ishavu aharuye igihe n'imyaka gwane ngaha muri Kongo ndetse akimwa agashahara ndetse n'ivyo yasezeraniwe yuko azohabwa ntabihabwe. Rero ishavu ryamutwaye bituma ahitwa n'umugozi canke kiziriko kizirika impene agikubita mu izosi maze arimanika, ubwiwe ruba rurarangiye. Aya namakuru uyize bari karava ku mirongo y'urugamba, ndetse biboneka neza yuko muri coalition y'inyeshamba hariho akagorane gakomeye cyane nubwo abantu benshi mutagomba kwibaza. Ibi rero vyerekana neza yuko muri coalition y'inyeshamba hari ingorane interne, ingorane zitaragaragara, ariko biboneka neza yuko abazirimo vya bintu basezererwe ko bagiye kuronka atavyo barose. Nyuma y'igihe bariko baracibwa intege baraswa batari bake bapfa. Murabizi muri Masisi barapfuye abatari bake muri Nokivu, ndetse abo muri Rubaya barapfuye bakishwa batazi ico ariko barazira. Ibi rero bikubira motive abandi basirikare bavuga ati nubundi sishobora gusubira mu gihugu cy'u Rwanda, sishobora kujaha canka ko ivyo ngira vyose baranyica ko nta mahungiro fise. Niyo mpamvu bahitamo kwiyahura canke kwirasa kugira ngo bashobore gukingira canke bashobore kwikingira kwicwa rubozo. Sinovuga ngo gukingira ubuzima bwabo, ku buzima bwabo baba babuhitanye, baba bariko barikingira kwicwa rubozo. Ibi rero biriko biratuma biriko birakwega impfu zitunguranye. Kumva umusirikare yiyahuye atari kuri front line bamurashe nko kuguru canke yarashwe mu bundi buryo, ni ibintu bitangaje cyane, ibintu bitangaje kandi birakomeye cyane, ndetse bisigira nubwo abandi bose baba basigaye. Aya namakuru rero ava muri Goma. Uwo musirikare w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kwereka umukondi izosi, abari mu Rwanda mu bimenye. Iyi ni nkuru tubatangaje, twagerageje kurondera amazina y'uwo musirikare w'igihugu cy'u Rwanda yarayiyahuye, ntitwayabonye, ariko ndazi neza yuko hari abashobora kuba bayazi canka babanye nawe. Mudukurikirana muze muri commentaire mutubwire ati n'uyu ubimeze kuko murabizi neza yuko nubwo twatohoreza amakuru si yose dushobora kumenya, kubera ko hari hayo turonka bitugoye nk'aya namakuru asaba kucwengetera
kwinjira mu mizi kugira ngo ushobore kuzana inkuru nk'iyi bigusaba umwanya ndetse n'ubwitange budasanzwe. Ariko rero turihanganishije umuryango wo musirikare yaraye atakaje ubuzima bwe kubera imvo z'imibereho mibi no guheranirwa udufaranga twiwe twotunze umuryango. Murumva ko ari ibintu bibaje cyane, ndetse n'ivyo yasezeraniwe akaba atari karabihabwa, akaza gutanga ubuzima bwe yizera yuko agiye gufasha umuryango we, muga umuryango we ntihagire ikintu na kimwe umara. Mumenye neza ko mu gihugu cy'u Rwanda aho inzara ibarembeje, uyu musirikare yase yuko abana biwe bapfa babona, kubera ko yase yuko umuryango we ushobora gupfa ubona, kubera ko ubuzima bwamaze kuzimba ku rugero ruteye ubwoba. Ari naho mpamvu mubona abatari bake bariko bariha umugozi, bariko barica avuga ati ko umuryango wanje numva wapfuye wishwe n'inzara, reka ndabatangeyo kumbure leta nyambi izotanga indemnisation izofashe umuryango wanje nzoba nasize. Ndibaza ijo ryo bariyo ntunzenye bakoresha nta wamenya, ariko mwenye neza yuko mu gihugu cy'u Rwanda imiryango ibayeho nabi bitari mike, kubera ko ikibazo cizamuka ry'ibiciro ibitari bike byarabuze. By the way bafise n'isi baboneka yuko ari nta kigenda, isi yabo ntimera, ibirebe biko birakoza cyane, ubuzima bukomeza kuzimba no gukomera mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko siho saho tugomba guteba, saho tugomba kumara umwanya, ariko reka twiganirire. Wowe waraba kino ngaro kugira kumera, ndaza kugushimira cyane, ndaza kuguha surprise mu mpera za kino kiganiro. Twigire kubijanye ku byari ku ngingo ya leta z'umwe za Amerika yari imaze iminsi bavuga yuko ugenekerezo magenekezo yo mu kwindwi hagati inyeshamba z'u Rwanda zizoba zavuye ku butaka bw'igihugu ca Congo. Ariko leta y'u Rwanda yavuze ati wanguha twebwe nk'abanyarwanda cyangwa RDF ntabwo tugiye kuva mu gihugu ca Congo. Aya namwe mu makuru y'abandakava bacu bashoboye kudushakira, ndetse byamaze gushigwa habona na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko maze iminsi muri ko murumva ati Rwanda rugiye kuva muri Congo, bimeze ku kama muravyumva ko nguko. Ariko leta y'u Rwanda yo twe twababwiye ati ntakiragira ivuga ko irice ciki. Ariko duciye kuri bamwe basanzwe bavugira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda babinyujije ku rubuga rwa X Twitter ubwo bitwa X, bavuze amajambo akomeye cyane, aho igihugu cy'u Rwanda u Rwanda rwemeje ko ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwa Congo RDC, ariko ruvuga yuko zidashobora gukurwayo hatarabanza guhagarikwa no gutsindwa umutwe wa FDLR. Igihugu cy'u Rwanda kiravuga giti nta ngabo zacu ziri mu burasirazuba bw'igihugu ca Congo tugiye gukurayo mu gihe umutwe wa FDLR utabanje guhagarikwa no gutsindwa. Aya niyo majambo novuga yuko amaze kuba jabona, yamaze gushika hakabona nizi nkotanyi baba ndi bari mufise ikizere mu Rwanda ngo rugiye kuva muri ko. Narababwiye neza no barabasubiramo yuko inkoko itadahwa, ingurube ntidahwa, iciriye cyose barinda kuyibaho kugira bagiye gukura. Rero kugira ngo u Rwanda ruve ngaha muri Congo bazemera bose bafiro canke bashi. Nari babwiye kandi abandi benshi mwaragiye muravyumva, ariko ndibaza iki nico igenda kugira ngo mushobore gutahura ukuri kwa nyako. Rero iyi ngingo y'u Rwanda ije inyuma y'aho leta z'umwe za Amerika zari zagaragaje icizere ko ingabo za RDF zishobora kuba zaravuye muri RDC bitarenze ukwezi kwa Mukakaro 2026. U Rwanda rwo rushimika ko ugukuraho FDLR aricyo kibazo gikwiye kubanza gutorerwa umuti imbere yuko izo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF zikugwa mu buseruko bwa RDC. Rero murabyumva byamaze gukomera, hasigaye neza yuko bashusha urusoro n'urusasu kabisa bagahangana mu buryo bukomeye. Tubabwira ati zino ntambara ndibaza ko zirimo n'amashetani, zinamba ziko zirabera muri Congo, ubwo kwaza ko zigumo zirabera muri amashetani ugerageje kuraba ibitendo biko birahabera. Uno musi no gukinana gusa n'amacengo nta kuri kwa nyako ku mpande zose mu bijanye na diplomasi canke n'ibiganiro uzigira wumva no gucengana. Uyu Antonio Robio yarabitsikirije aravuga yuko bagiye kwava mu kwindwi. Mugabo leta y'u Rwanda yo yamaze kuba ibicamazi, yamaze kubisuka mwivu, ibintu bigiye gutangura bisha. Eskeje twibaza ati Amerika iraza kubikora kwiye ko yamaze kumva yuko President Paul Kagame atarota kuri abasikare biyo mu gihugu ca Congo. Amerika iraza kubikora kwiki, biza kugenda gute? Ibi ni ibintu mwese aca yibaza ndazi muri rusangi. Nubu igihugu cy'u Rwanda kirashimikira ati FDLR ikiri muri Congo, FDLR ikiri ngaha hafi twumva, nta narebe ingabo z'u Rwanda zizigira ziva mu burasirazuba bw'igihugu ca Congo. Ikana kajede canke ni piyo
Perezida Paul Kagame ariko arakoresha mu kugira ngo ashobore kunaniza amatohoza, anananize abo bose bagomba kumugira ko atake cyane kumumaramo ingufu zo kumukura muri Kongo. Ariko rero igisigaye sinibaza kandi namanda bibabwiye izi ntambara canke izi ngabo z'u Rwanda si America, si Trump, si Antonio Robi azoza kubakura mu buseko bwa Kongo. Aha Kisekedi ni wafite akazi nyakazi, never wenda kibija, never nashobora kubija mu buryo buri visible, ababwiye kubitugu deja ni wasanzwe arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika. Rero n'umubuza ntashobora kubwiye gukocinga Kisekedi kubitaha niho hababaza. No, uno munsi never n'umuhuza canke niwatwara ubu ni president w'ubumwe bw'abanyafrika. Rero biragoye kuvuga yuko uno munsi yoshobora gusutena Kisekedi mu buryo bugaragara, haba mu buryo bwa coaching canke mu buryo buri physically. Ibi biragoye cyane, ariko Kisekedi binyene wenyene nakoresha setting mind yiwe, agakoresha ubwenge bwiwe neza, agakoresha ya politike yiwe neza, agakoresha cya gisigara cyo kidasanzwe, harimo abahibu, harimo abazarendo, agakoresha za ndege ziwe zidasanzwe zama Air Force, aba Air Force 1, agakoresha ma Sukhoi S-150, F-35, agakoresha ya madrone yo karabutaka CH4 na yandi madrone akomeye kamikaze. Kisekedi ntakiza kubuza izo ntambara atazirangiza, ariko akamara canzwe ubujuju, agafata ubujuju akavuga diplomasi bizorangira aho igihugu cy'u Rwanda ciyaguriye nko twama tubivuga. Kandi kwiyagurira c'est vrai biragoye kugira ukorere republika, ariko igihugu cy'u Rwanda cyo gifise ibindi bihugu rutura bibafashe mu ngo biriko birahungukira mu madije bwati kora balkanization, kora sudanization, gira igihugu cyanyu republika yanyu hama tubafashe. Kandi nibamara kugira republika, leta ya Kongo nta ruhari zo bigifise ngaha muri republika izoba yakozwe. Ibintu by'ibihugu biratandukanye, murumva ko bikomeye cyane. M23 ikaramuka yisaturiye igihugu cyayo, mwumve neza yuko bizoba bigoye na Fatibe to mu kubaga bako bitero bazovuga ko yavogereye utahapa ikindi gihugu. Mwumve neza cyane iki kintu kukirindira hafi, kuko iyo wumvise ngo habaye balkanization, mes chers amis, chers compatriotes, mwumve neza ko bari ibintu bikomeye cyane. Nibibe ni bitukivuga, mube mwumva nyine ko bari igihugu biba cyabaye igihugu, kandi biba bikomeye cyane mu gihe iciza cyabyo nuko ubirinda ivyo bintu bitaraba, ukabiproteja ivyo bintu bitaraba, biratuma tanu kwa tanu inguvu zabo ubaneyantesa muri make, ubananiza uno wakamera gukora balkanization. Kisekedi kazi yako, wazalendo kazi yako, mutaenda wapi? Baside Kivu, Banoro Kivu, mutaelekea wapi? Muzoca muja mu bindi bice byanani iwanyu habananiye kugwanira. Rero kisaba yuko Kisekedi ashiramo inguvu nyinshi cyane. C'est vrai biracagoranye yuko igihugu cy'Rwanda gishobora gukora balkanization aha musigo bwako, kubera ko ntibafise Karemi, ntibafise Baraka, ntibafise Kisangani, ntibafise Uvira. Hari ubuce buri strategique bwishi batarashira mu ntoki. Mugabo barashobora kuvuga ati reka tubarikanize Goma, bagoma kayishira agahugu kayo, kandi Goma bayigiza agahugu kayo. Muzi neza ko Goma ifatanye n'igihugu cy'u Rwanda, bizoba byoroshye cyane kugira ngo baze bararonka uburyo bose bora kwikingira. Ariko ndazishije nyine ntatahura igituma Kisekedi atamara zino ntambara. Sijeje nyine ntatahura uburyo zino ntambara ndashobora kuzimara. No, turi benshi cyane kuko uno munsi nyamba uno munsi karagotwa mu ma opportunity nk'aya mwakozi yayo yo gufatirana umwasi ariko arahondagurana entre yabo. Urumva biragoye cyane kugira ngo ushobore kuzotsinda ino ntambara. Icambere murabona haramukoze ko babwira mu minwe ngene bimeze, amaze gufa, amaze kwitaba Imana, karakaryo keza guca basoboka bagatora umwe ku yundi. Mugabo atabikoze pour le moment, bizofota long itakugira ngo bashobore gusubira mu yindi opportunité. Hari kintu bavuga ngo profiter cette opportunité, cette occasion il faut profiter. Bavuga yuko ibihori iyo biriko biragwana ibisiga bikora imisi mikuru. C'est juste birakora imisi mikuru parce que igisiga kizakuza kibitorera rimwe cyarimo. Ntabwo baza gusiganwa parce que bizokuba bibirira ico gisiga. Rero izi occasion canke izi occasion bisaba yuko baziprofita kandi bakazivyazamo n'umusaruro, kandi birashoboka. Mu gisagara cya Goma jusqu'à maintenant biragoye cyane kumva igituma batarafata. C'est difficile ou bien c'est facile? Où est le problème? Ikibazo kiri Rubaya
rubaya yabaye rubaya jusqu'à maintenant. Pourquoi? Yabaye rubaya kubera iki? Rubaya rufise ko brija ewana abantu bose tous les habitants babaye mukababwira ati ni muhave hagiye hakorerwa ibikorwa kanaka bya gisirikare kandi niteko rya leta ife ko baryubahiriza leta ko bridge ati aha hose ntituhakeneye abenegihugu murahunga canke ugumyeho yigire sacrifice ubwiwe. Urumva uhari wewe wemere ubigitambo ku bwawe mugabo ko ibikorwa bya gisirikare bakubura ico bitwa bakubura ico bitwa umwana. Hari umuntu yambwiye tuvuga adi muri Leta za Amerika arambye ati bwana Cody Black mukabona Kongo isamaye mumenye neza yuko mu Burundi namwe bazoba muri andanje. Ndavuga ati ibi bintu vyabaye ko muri Kongo ntimwibaze ko bizoba meme nuko botera Burundi. Oya c'est différent kuko uno munsi urinze uparuvena kugaba igitero canke kwataka igihugu cy'u Burundi umenye neza yuko uraswa ukavuga ati eske ndiko ndaraswa ni continent canke n'ibihugu ijana vyagiye hamwe. Kubera iki? Abarundi deja baramaze gutahura akamaro k'amahoro, baramaze gutahura akamaro k'igihugu. Uno munsi dufise abantu batari mu Burundi bari muri diaspora babayeho neza, babajya amapiza, bajya inyama, bajya amagi, mugabo bakavuga ati nubu numvise igihugu canje gitewe, je suis capable yo gufata indege express yo kuza mu gihugu cy'ubundi kugwanira igihugu canje. Abo batama barahari ni best cyane, bashobora kwigura igihugu cyabo, birashoboka. Mugabo mu gihugu cya Kongo kucheza ndomboro ya solo tu nabitanze ngo baje ku mirongo rugamba bakabura abantu bavasutena mu buryo bukomeye bagwanya umwasi. Biragoye cyane rero kuvuga yuko umwasi ashobora kugutera imyaka n'imyaka ukiri hahandi sans avancer, udashobora kwavansa werekana ati ndamaze gukora ibi. C'est vrai zo tubabwire ati aba M23 bapfuye, c'est vrai zo bapfuye mugabo nyana aba Vietnam no n'aba Vietnam nabwo bahera. Nibaza abantu mwaravye mu mafilimi y'abasikere ba Vietnam ni kujya nyene asikere ba Vietnam ntibigire bahera, baragwana bakagwana ukabona maguma baza mu gihugu cy'u Rwanda. Ugeranje kuraba igitigi cy'abasikere babo bapfa wogira ngo barafise imashini ifyatagura abasirikare ba RDF. Koma bafashe igihe kinini, bafashe umwanya ukwiye, baraprepara, rumva barakora ama plan yose, plan A jusqu'à plan Z. Baravuga ati nitwashora kuri front line bagapfa tuzotora abandi indi equipe izindi equipe gushikino saha baramaze gufisha ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko no munsi baracagwiza abandi basigare muri front line kubera iki baramaze gutegura intambara mbere wanashaka kubera ubwenge cyangwa ubwenge bakoze bariko barakoresha mibwe nyine rimwe mu barana entre yanyu nibo bwenge buko burakoreshwa n'inzi nkota ngaha mu gihugu cya Kongo. Uwumva yo mpaririza manika kuko hejuru ibi rero jewe n'abandi ntidutahura koma Bukavu, koma Goma, Rubaya zitaraba libera. Ni kibazo gikomeye cyane, ariko reka tubirindiye kumbure ngo inkono ngo hirigihe ngo kandi ngo yihuse ngo ivyarangwe bihumye. Kumbure woshanga barakoresheje uwo mugani kisere ndavuga ati sishobora kwihuta kubera ko imvo izi nizi iri fomye manze ndindire canke nkore ibishoboka byose nkore muri ubu buryo. Ubundi bwo ubugwere no mwenera kwitiki buranyu hano haba harashobora kuba na revenge, unyataka ndakwata unturira karici ntundira karice zawe zibiri, sivyo? This is ini politiki nta narimwe uzigira ugendera mukuri bwana Kisekedi. Ndazi kutumvikira undi muga politiki ntuzo kwa mushira ibintu mukuri niho kuburana. Ugiye kuburana ubonye ino occasion yo kubeshera uwo muntu kuri umutsindi urabikora. Niko politiki zimeze, ni nko kuburana niko bimeze. Ni wabura umwerando kwigira umwerando uzotsindwa, nubwo wotsinduka tsintahize igihe kinini ataco bikimara cyangwa bimarira abawe, sivyo? Nuko karagaciyemo sinkaze cyangwa ndabakariye mugabo biriko birantangaza uburyo leta ya Kongo itarike irakora ibintu bidasanzwe bishobora kutweka neza yuko bafise igisagara kigira 8 muri Afrika. Kintu cyambere kimbabaza nuko numvise ngo bafise igisagara kigira 8, nivyo bimbabaza cyane. None ico kigisagara kigira 8 muri Afrika cyo kugaruka amahoro umutekano mu bindi bihugu kimari iki gihugu cyabo.
sindabasuzuguye, ariko turabizi abakabiliste ko babaye benshi bituma moja ahatari. Turabizi ko mufise abahibu bariko barakora neza cyane, murafise abazarendo bariko barakora neza cyane. Karasanye ngaha ntuze kunyumva nabi, ndabizi ko muriko murakora akazi konse, ntuze kunyumva nabi, ariko mwumve neza yuko muri mwebwe mu bategetsi nko magiye murabibona baciwe bahemuka nabandi bahemuka, nubu hakirimo akangonongono kajaye na commandema y'urugamba. Yes, ko kisedeso ashobora kuba arashobora kuba ari komanda supreme, ariko ntashobora kuba komanda wo kuri tere, kuko n'umusivile ibintu bijanye na gisirikare ndabizi yuko sinkeka ntavyazi nta birenze. Nuko twijira mu gano cyacu nyezina atubabwira ibindi kubijanye yohondo ko nababwira kubijanye n'ikibazo c'ingabo z'u Rwanda zase kuva muri Kongo, kandi zikavyanka inyuma yuko leta z'ubumwe za Amerika biciye kuri Antonio Rubio avuze neza yuko bateza kuvayo, ariko leta y'u Rwanda yamaze kugira yamaze kubicishamwe umurongo utukura. Twibandaze makuru yacu muri Mozambique ni igihugu cyari gicumbikiye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitwaje ngo zigiye kugarura amahoro n'umutekano, ibi murabizi, ariko yari ni imwaye kugira ngo bagende kugira ngo basobere kuza baragura amaminisyo bayazana muri Kongo vyaciye muri Mozambique ngo bariko baragarura amahoro n'umutekano. Mwarumvise ko leta z'ubumwe za Amerika yafunze imfashanyo canke inkunga yahora itera kw'ingisirikare cy'u Rwanda kiri hariya muri Mozambique, maze kuzifunga mwarumvise ngo Mozambique ngo yemeye ngo kubariha, ariko kiyasivyo burya n'ububeshi ni escroquerie y'abanyarwanda, kandi escroquerie yabo ntawe utayizi, sivyo? Rero negenda batangarize yuko muri Mozambique igihugu ca Mozambique kirahiga vuba bwango ingabo zishobora gusubirira RDF mu gihe RDF umwanya n'umwanya ishobora kuva hariya muri Mozambique. Niko amakuru yacu ava muri biriya bice atubwira. Aya n'amakuru y'ukuri kandi ntagomba gusesangura canke ngo ndayavuge ko vyinshi. Tumera nk'abarangiza kino kiganiro cacu mu nkundira babwira ivyo muri Minembwe kabisa. Imigwano yabaye ku munsi wejo yo gusubiranamo, haragaragaye impfu zigiye zitandukanye ku mpande zose, haba M23 yaratakaje, haba Twigwaneho yaratakaje, haba na Red Tabara yaratakaje. Ariko naganda babwire ko baginga tuvugana umugwa Red Tabara w'abarundi bagumutse muri 2015 wamaze kwifadikanya na M23, ndetse wamaze kumera nk'uwisepara na Twigwaneho, kubera Twigwaneho no munsi nabwo kubyo kuza ibisazi cye bahuze ivyumviro na Red Tabara. Twigwaneho uno munsi irashaka kwihuza na FARDC biciye kuri Colonel Sematama, abatinakire kwihuza na FARDC ingabo z'u Burundi, kuko narabonye neza ko President Paul Kagame ariko araduhenda n'umu escrow, nta kintu kiratumarira Jessica Moma. Ahubwo ico yakoze nuko yafashe abene igihugu bacu b'abanyamurenge baba abakingira inyeshamba z'u Rwanda. Munibuke neza ko mu byo bapfuye binini basavye Sematama kuguma afunze bajya abene igihugu kugira ngo bashobore kuguma babaye iki ibi ndoge ibirindiro byabo babarinde. Ko murabizi ko FARDC yameze nk'igabanya kwa defense yamo hariya muri centre ya Minembwe, kubera ko ishobora guhitana ubuzima butari buke bw'abene igihugu, kubera ko M23 RDF na Red Tabara baciye bitera mu bene igihugu. Ibi murabizi, sivyo? Ivyo mumaze kubimenya. Rero Sematama yarasabwe yuko ibintu byo gumiza uko, ndetse bagume bafungwa hariya, ariko Sematama aravuga ati negative ncijemo umurongo tukura. Ari nayo mpamvu guhera ku munsi wejo barasanye, mu masaha y'umurango bararasanye, mu masaha ya saa 6 z'ijoro kujoro ryagejo ryakeye kwa gatandatu bararasanye, kandi baza kugenza isaha 6 zo mu gatondo bakirasana. Abatari bake rero bahasize ubuzima turamaze kuba tubamenya, twamaze kuba tubashira ngaha kuri zino mpapuro zacu, nkuko twari twamenye igitigi cy'ifata kibazo ko 37 bahasize ubuzima. Ariko mu mpande zose maze kugaragara yuko abamaze kwapfira kuri koti ya Twigwaneho bagera kuri 13, kuri 13 abarende Tabara bagera ku ndwi baramaze kuhapfira, ndetse n'abandi ba M23 bagira hafi 17 nabo baramaze kwasiga ubuzima. Askere bwo 17 barahapfiriye, abarende Tabara bagera ku ndwi barahapfiriye, ndetse n'abatwigwaneho 13 nibo bamaze kumenyekana neza yuko basize ubuzima muri ino migwano iri kirabahuza hagati yabo. Nababwiye nuko wazanye na FARDC bariko bararabisha amaso kabisa, birabisha amaso ngene bamarana hagati yabo. Ibi rero biriko biraba, mugabo nagenda babwiye neza yuko mutazigera mubona Fande Rugabo ariko aragira icyo bivuzeko. Yarigize umu influencer, umuvugizi wa Tabara na Twigwaneho na M23, muguno umunsi nta kintu ariko aravuga. Bagenzi bakunzi
banyamuryango ba Kodi Empire mwumve neza ko ibintu bigikomeye ngaha muri Kongo. Nagenda babwire yuko ivyo M23 ishaka ngaha mu Minembwe irashaka ko muri Minembwe hasigara MLDP na Red Tabara gusa, twigwaneho bayonkoye kuri MLDP. Abavyase bose amakuru adushikira nuko barashwe baricwa. Muce munatahura neza yuko MLDP na twigwaneho bari bariyunze kabiri. MLDP yakwayo twigwaneho kwayo. Rero no musi baragomba neza yuko mu Minembwe haca hasigara MLDP mu gihe twigwaneho yo kwiyonka. Murabizi yuko twigwaneho itashaka inzira. Muga M23 bababwira ati nikibaho naho tubanzira twahayo guca guhura n'abarundi mwo tumara nimwe muzi iminyuro yo ngaha duca twinyegezahe. Wazareno na Fedinebe baratwicira ngatwe baratumara na hibo naho mujere turabatangira. Ariko mumve neze ko bamaze kunga leta baramaze kwiyunga na MLDP kuko twigwaneho yo yamaze kugenda. Twigwaneho ya Fande Makanika yamaze kugenda pe, yamaze kugenda kubera ko murabizi neza ko Sematama amaze sekana nashabuzo cyane. Uyu Colonel Sematama byatuma afata ingingo novuga ko zikakaye zo kuvavanura n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Yes, hari ubutumwa butari bugufi cyane ngira nabasomere hama duce turangiza kino igano kubijanye no ngaha mu Minembwe kumaze imisi ko birabira n'ubutumwa canke n'amakuru yanditswe kuri gerekerezo ryo ku munsi w'ejo ya gatandatu ruheshi 2026 aho mu Minembwe hari imvururu nyinshi twigwaneho yatanguye guhangana na M23 ndetse Nyarugabo akaba afise ubwoba bwinshi cyane. Fande Nyarugabo muramuzi mu influencer akomeye cyane mu kuvuga amatangazo y'ububeshi sivyo. Aho banditse bavuga ati nizera yuko mumeze neza gukurikirana amakuru yacu kuri uyu mugoroba ku wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ruheshi aturuka mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuje rero ku makuru nyamukuru kuri uyu umugoroba nkuko yari ku munsi w'ejo bisanzwe turabajanye ku rugamba ruri mu ntara ya Kivu cyane cyane mu misozi miremire ya Minembwe. Amakuru ariko aradushikira avuye Minembwe yerekana ko ibintu byahindutse cyane kugeza ubu abagwanyi ba AFC M23 hamwe na twigwaneho bavuga ko bariko baragwana hagati yabo mu buryo budasanzwe nkuko amakuru dufise abivuga. Iki kibazo kirakomeye kandi gikwiye gusigurwa neza kugira ngo tumenye ico cyatumye batangura guhangana no kurasana hagati yabo. Intandaro y'imigwano byagenze gute akomejeje kubabwira mu kanya gaheze mwebwe ibintu bibaraba vy'intandaro. Kuva mu ijoro ryakeye amakuru avuga ko ingabo za leta zabanje kugaba ibitero bikomeye vy'indege ku bibanza byari bifitwe n'abo bagwanyi mu Minembwe centre no mu bicungararo yaho. Ariko imbere yo kudondora uko vyagenze aho abagwanyi batanguye kugwana hagati yabo birakenewe kumenyesha ko mu gihe nyene izo ndege zariko ziratera ibihombe n'amasaso hari n'ibitero byagizwe n'ingabo ziri ku butaka. Aho niho abasirikare badasanzwe ba FARDC bahibo Wazarendo na n'igisirikare cy'u Burundi Fedinebe batangura kugaba ibitero. Igihe ibitero byatangura imigwano yabereye hafi y'amazu y'abayobozi batwigwaneho harimo Azarias Rubegwa na Moyize hamwe na Nyarugabo. Benshi baramuzi nk'uwahoze ari umushinga amatika kandi umwe mu banyamurenge bazwi cyane. Imigwano yabereye hafi y'inzu zabo kandi amakuru avuga ko ibisasu byaguye mu micungararo y'ayo mazu naho nyene ayo mazu atasambuwe. Ibitero byaberewe hafi y'inzu ya Nyarugabo Moyize. Amakuru akavuga ko ikibazo kitararangira niba kitakemuwe muri iri joro gishobora kubandanya no mu minsi iri imbere kuva FARDC imenyesheje ko ibikorwa bya gisirikare bigiye gukomeza kugira ngo bahige abagifatwa nk'abagwanyi bumugararije. Ubwoba bwinshi bwafashe abagwanyi ba AFC M23 twigwaneho kuri ubu haravugwa ko hari guhagarika umutima no kwinubana gukomeye muri ayo mashaka karabiri yitwaje ibigwanisho. Ndetse abene igihugu bo muri ivyo bice bariko barasaba leta yuko yokora ibishoboka byose yokora uko ishoboye kugira ngo ishobore kuza muri bino bice, ishobore kuza ngaha mu Minembwe centre aba ariyo yasika la sécurité kubera ko biboneka neza yuko abahari
atavyo bariko barahurizo cyane umutekano w'abene igihugu bariko barawukwigira mu kangaratete gakomeye cyane. Aya niyo makuru novuga yuko ariko arava muri biriya bico nice cyane mu makuru twawe tumaze tubashikiriza. Nizera yuko mwayakiriye neza ino nkuru. Singwa ko barambira tuje gusenga kugira ngo tuve turuhuke, abasohoka dusohoka barose y'agafanta. Ndabashimira cyane mwebwe mese mudahengisha kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubandanye tubashikiriza. Je nitwa Cody the Black, this is my name, it's my name. Nizera yuko mukomeza kuryoherwa munashimishwa n'ibiganiro tugenda tubashikiriza umwanya ku mwanya. Reka rinde basabe gucenda subscribe ko batarabikora, hama muri commentaire, hama ko bafite ico babaza cyangwa bagomba guterera, haba ariko nimero ngaha kuri screen zanjye kandi abike banure mugira uw'Imana mwiza. Turacyari kumwe mu bindi biganiro n'amakuru dukomeza kubashikiriza. Bye bye.